Tubaramutse nshuti namwe bakunze bisamiriza Black FM kabari wa mwanya tubashikiriza makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora seni waratunganije inyigisho kubazitabira amatora ku rwego rw'amakomine sesi no ku rwego rw'intara kugira baze bigisha abandi mu ntumbero yo kugira amatora azogende neza atakanenge. Inama nshinga amateka yaremeje iteko risubiramwo iryo kuwa gatatu ntwarane umwaka wa 2016 rigenga amakori y'amakomine mu Burundi hakaba hari mwisasa ridasanzwe ryabaye kuri wa munani ndamukiza. Nayo ngo abavyeyi ibihumbi ijana bibaruka amajana 299 barahasiga ubuzima nayo abana ijana bavuka ari bazima 23 barapfa batarakwiza ukwezi nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Ridwina baradahana. Muyavuga mu makungu naho ngo abategetsi b'igihugu cy'Ubushinwa bamenyesha ko batagiye kwihanganira ingingo ya President Donald Trump arongoye igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuduza amatagisi ku bidandazwa biva mu gihugu cy'Ubushinwa. Izi nizo ngingo nkuru zigiza no makuru mukanya inkuru imwe kwayo. Good morning and welcome back to Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station in Bujumbura, 94.9 baby. Turasubiye kubaha ikaze bakunzi bisamiriza Black FM. Kaze Obe Arubani wari karamfasha kugira amajwi abashikira tankumanzi jewe Frigias niyo nemera nije ngira ndabashikiriza no makuru nayo Nobel nahayo akaba ari wayahagarariye nkuko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru zigiza no makuru. Umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora seni waratunganije inyigisho kubazokurikirana amatora ku rwego rw'amakomine sesi no ku rwego rw'intara sepi kugira nabo baze bigisha abandi mu ntumbero yo kugira amatora azogende neza atakanenge. Prosper Ntawugwami yarongoye mu Gwiseni avuga ko uwo mugwi washize habona ibitigiri by'abazitabira amatora mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Hakaba hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri wa munani ndamukiza umwaka wa 2025. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Cynthia Niyimubona. Kwitegurira neza amatora twimirije umugwi ujeje gutunganya amatora seni waratunganije inyigisho ko bazokurikirana amatora ku rwego rw'amakomine bita sesi no ku rwego rw'intara bita sepi kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya munani ndamukiza umwaka w'2025. Uwurongoye uwo mugwi Prosper Ntawugwamiye avuga ko izo nyigisho zatunganijwe mu ntumbero yo kugira abumvire hamwe ingene amatora aringanizwa, ingene bagira ivyegeranyo by'ivyavuye mu matora, ingene bishika ku rwego rw'amakomine, ingene bishika ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, n'ingene bishika muri sentare y'ibwirizwa shingiro. Uwarongoye seni avuga ko izo nyigisho zishingiye ku vyigwa bine bakaba barabiye hamwe ingene impapuro z'ivyavuye mu matora azuzuzwa n'ingene zitekerwa, amabahasha ashirwamwo ivyavuye mu matora n'ingene atekegwa, ivyerekeye agatabo kerekana neza ibikorwa abagize ibiro vy'itora bajejwe n'intambwe zo gutora n'urupapuro buzuza ko umwidondoro n'ibirego by'uwakoze icaha mu biro vy'itora. Bakaba barabiye hamwe kandi ibikoresho bito na binini bikenerwa mu biro vy'itora. Abo bakorera muri sesi na sepi akabasaba kuzotanga inyigisho z'akanovera ku bakozi bazotanga amakarata y'itora n'abazokora mu biro vy'itora. Prosper Ntawugwamiye amenyesha ko umuguseni warakanye igitigiri c'abazitabira amatora ku rwego rw'igihugu, ku ntara no kw'ikomine ndetse n'igitigiri c'ibiro vy'itora. Mu ntara ya Buhumuza igizwe n'amakomine 7 hari ibiro vy'itora 2553 hakaba hazotorera abantu 877,380. Mu ntara ya Bujumbura yagutse kabigizwe n'amakomine 11 ibiro vy'itora bikaba bigera ku 4,113 hakazotorera abantu bagera ku miliyoni 1,815,618. Mu ntara ya Burunga igizwe n'amakomine 7 ibiro vy'itora hakaba ari 2,480 hakazotorera abantu bagera ku miliyoni 1,2,529. Nayo mu
ntara ya Butanyerera ikaba ifise amakomine 8 ibiro vy'itora bikaba ari 2828 hakazotorera umuriyoni umwe igihumbi n'amajana 97 n'amajana 666. Intara ya Gitega yagutse ikaba igizwe n'amakomine 9 ibiro vy'itora akaba ari 2629 hakaba hazotorera abantu bagera ku muriyoni umwe ibihumbi 87 n'amajana 734. Byose hamwe hano mu gihugu ibiro vy'itora akaba ari 14,103 nayo abazitabira amatora akaba ari 5,998 n'amajana 977 nayo hanze y'igihugu ibiro vy'itora akaba ari 53 abazotorerayo akaba ari 14,521. Abazitabira amatora bose hamwe akaba ari 6,13,13,498. Ibiro vy'itora akaba ari 14,156. Mwamenya ko igenekerezo rya 5 ruheshi umwaka wa 2025 hazotorwa abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Kwigenekerezo rya 23 mu Kakaro hakazotorwa abakenguza amateka nayo kwigenekerezo rya 28 imyandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 hakazotorwa abakuru b'imitumba. Cynthia nimubona tugukengurukire kuyo nkuru wadutohoreje. Haremejwe iteko risubiramwe ryo kuwa 3 ntwarane umwaka wa 2016 rigenga itegeko ry'amakori y'amakomine mu Burundi. Hari mu isasa ry'inama nshinga amateka ryabaye ku munsi wa kabiri genekerezo rya 8 ndamukiza mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshinga amateka mu Kigobe. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Nobere Nahaye. Forume ya kabiri muguwara yanse tweho bavuga bati respect des règles de la logistique tweho twebwe turayanse. Amandima ya gatatu harimwo uduce dutatu muguwamaho two dutwe twose yaratwemeye Lenier nayo na twewe turavyemeye. Aho inama nshinga amateka yariko yemeza itegeko risubiramwo itegeko nimero 1 akarongo gahiritse ubusa kabiri byo kuwa 3 ntwarante umwaka wa 2016 rigenga itegeko ry'amakori y'amakomine mu Burundi. Ibice rero 94% by'abashinga amateka bakaba barayemeje, nayo Daniel Geraze Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka akaba yasozereye amenyesha ko iyo nteguro bize ko uwo munsi izoca irungikwa mu biro by'umukuru w'igihugu kugira nawe itere ku mukono. Mwomenya ko muri iyo nteguro icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana yari yabanje gutanga icegeranyo cy'ibikorwa bari baranguye guhera igenekerezo rya 3 gushika kujya 18 ntwarante umwaka wa 2025. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu aho ngo ku bavyeyi ibihumbi 100 bibaruka amajana 299 barahasiga ubuzima nayo abana igihumbi bavuka ari bazima 23 barapfa batarakwiza ukwezi. Ivyo bivugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi. Ridwine Baradahana avuga kandi ko ubukene bw'abaganga na cyane hagati mu gihugu hamwe n'abakenyezi n'abana bafise indwara zijanye no gufungura nabi ari zimwe mu ngorane zihanze igisata c'amagara y'abantu mu Burundi. Ivyo akaba yabishikirize igihe Burundi bwari ko bwifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe amagara y'abantu. Tegayo Ridwine Baradahana. Iracari ndende ngo dushikire intumbero y'iterambere rirama kuko ku bavyeyi ibihumbi 100 bibarutse amajana 299 barahasiga ubuzima. Ku bana igihumbi bavuka ari bazima 23 barapfa batarakwiza ukwezi, nayo abana 78 ku gihumbi baba bavutse bakomeye baritaba Imana batarakwiza imyaka 5. Mu guhangana n'izo ngorane Leta y'u Burundi ifadikanije n'abayifasha yarafashe ingingo zo guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Naho biruko intambamyi ziracibonekeza mu burere bumwe cyane mu gihugu hagati haracibonekeza ubukene bw'abavuzi. Haribonekeza kandi abakenyezi n'abana bafise indwara zijanye no gufungura nabi bitewe no kutamenya neza gutegura imfungurwa n'ingaburo zibereye. Nico gituma
ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bwiyemeje gushira inguvu mu gutunganya gusumba igisata c'amagara y'abantu kijejwe gukurikirana ivy'ingaburo ibereye mu gihugu. Muri uyu mugambi tuzoha inguvu abaremesha kiyago kugira ngo bigishe kandi bakurikirane neza ibijanye n'ingaburo ibereye mu kibano muri ya ntumbero yo kwitaho gusumba ubuzima bw'abana muri ya misi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umuntu. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ntibuzohengeshanya gukorana n'ababufasha kugira ngo haboneke vyankenerwa vyose mu gutunganya amagara y'abantu na cane cane ku bavyeyi n'ibibondo. Tubibutse ko ano makuru mushobora kuyakurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi nko kuri YouTube, Facebook, mwandika Black Media. Inyuma y'akaruhuko gato turabandanya n'ano makuru. Good morning and welcome back to Black FM, the number one hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the number one hottest radio station in Bujumbura, 94.9 baby. Ishirahamwe ryita agateka k'abana Sojepaye risaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi gucungera neza urudandazwa rw'abana bajanwa hanze y'igihugu. David Ninganzi cegera c'urongoye Sojepaye asaba kandi abavyeyi gushira ingufu hamwe mu guhimiriza ntiyagire umwana asubira kujanwa hanze adakwije ivyangombwa, nayo umuntu atazi uyu mwana yiwari yiture ubutungane kugira ingingo zifatwe vyihuse. Tegayo David Ninganzi. Abana basuye kwiyadukiza ahanini tuba tumenyereye baja mu bihugu vya Oman, vya Arabia Saudite n'ahandi, ariko rero mu gihe bagiye kuza baraca mu kiyaga ca Tanganyika bica bitubana ingorane kuko ahandi vyagorana abajejwe umutekano inzira ari imwe, ariko rero bica bigorana mu gihe hojamwo abaca mu kiyaga ca Tanganyika. Birabega byoshoboka gute ku mwana apakirwa mu modoka, apakirwa mu bwato, babona abana bato batari kumwe n'abavyeyi babo, hanyuma bari kumwe mu rugendo bakabihora ntibatabaze ntibavuge bati nyabona abana baroye. Rero ntibakwiye gutwara abo bana tubona, ntibakwiye kugwa mu vyara vy'ingwe hanyuma twese ngo duhore kabe akanizwe n'inda y'ingoma. Ariko tugasaba cyane cyane bagwize gucungera ku buryo badasubira kubandanya baducamwo. Harabitwaza ubwa mbere impapuro batarakwiza imyaka, izo nazo ziba zatanzwe mu makomine na wa musane abo bakwiye kwikebuka cyane cyane ko abandi bazikura muri mwe twita magendo ataba ari by'ukuri. Ni ngombwa ko Barundi twese dusubira gushira umutima hamwe, tugashira ingufu hamwe cyane cyane abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bagahimiriza bati umuntu azi umwana wiwe ari cyangwa waje kumusaba akamushengeza mu butungane hanyuma ingingo zigafatwa kuko abo bantu n'ababisha mu bandi. Ano makuru tuyarangirize kuri no nkuru ivuga mu makungu aha abategetsi b'igihugu c'Ubushinwa bamenyesha ko batagiye kwihanganira ingingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aheruka gufata yo kuduza amatagisi ku bidandazwa biva mu gihugu c'Ubushinwa. Ubushinwa bugasaba abategetsi b'i Washington ko ibiganiro kugira iyo ntambara yo kunyinyurana mu by'ubutunzi ihagarara. Inkuru no nkuru tuyikesha radio ya France RFI tukayishikizwa na mugenzi wacu Nobere Nahaye. Amatagisi y'umurengera ku bidandazwa biva mu bihugu by'Ubushinwa yashizweho na leta ya Donald Trump, igihugu cy'Ubushinwa ngo ntikirota kivyemera, ahubwo gisaba ko hoba ibiganiro hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ico gihugu cy'Ubushinwa kuri iyo ntambara yo kunyinyurana mu by'ubutunzi. Abategetsi b'igihugu cy'Ubushinwa bakavuga ko batagiye kwihanganira na gato inyifato y'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump, aho mbere Ubushinwa buhamagarira abategetsi b'i Washington gukubitiza agatima mpembero kuri ayo makosa aguma yisubiriza. Kuva iyo ngingo ifashwe mu gihugu c'Ubushinwa bakaba baragize uruhombo ku bidandazwa bari basanzwe bashora muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abarongoye umuji wa Hong Kong bamenyesha ko iyo nyifato ya Amerika ibangamira urudandazwa kw'isi yose hamwe n'ubucuruzi bw'akarere, ahavuga ko amatagisi atagira ishingiro ku bidandazwa ahungabanya ibihugu hamwe n'uturere twinshi tw'isi. Ivyo bikaba bishitse mu gihe ifaranga yuan risanzwe rikoreshwa mu gihugu c'Ubushinwa ryakorotse ku rugero ruto imbere y'idolari rya Amerika. Nayo uruhagarara mu by'ubutunzi rwatewe na Donald Trump mu ndwi iheze rukaba rucibonekeza mu isoko risanzwe rivunja amafaranga ya Wall Street. Nayo mu bumwe
bwa Buraya ku masoko asanzwe akurikirana iby'amafaranga uko avunjwa ubu akaba yuguruye inyuma y'indwi zitatu hibonekeza ihindagurika mu by'ubudandaji. Ubu bobo kaba bagiye kwiga ingene bazova muri iryo nyinyurana ririko yibonekeza mu by'ubutunzi. Nayo umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amenyesha ko inyishu yatanzwe n'ubumwe bwa Buraya idashemeye kubijanye no gukura amatagisi yose hamwe no kubidandazwa bisanzwe bikorerwa mu mahinguriro. Mumenya ko igihugu c'Ubushinwa cyashyizwe ko ikori ringana n'ibice 34% n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni no kuri no nkuru ivugwa mu makungu turangirije ko ano makuru twari twabateguriye, ariko kuba yafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora seni waratunganije inyigisho kubazokurikirana amatora ku rwego rw'amakomine sesi no ku rwego rw'intara sepi kugira nabo baze bigisha abandi mu ntumbero yo kugira amatora azogende neza atakanenge. Inama nshinga amateka yaremeje iteko risubiramwe ryo kuwa 3 ntwarante umwaka 2016 rigenga amakori y'amakomine mu Burundi, hakaba hari mu isasa ridasanzwe ryabaye kuri no wa 8 ndamukiza. Nayo abavyeyi ibihumbi 100 bibaruka 299 barahasi ku buzima, nayo abana igihumbi bavuka ari bazima 23 barapfa batarakwiza ukwezi nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Ritwine Baradahana. Mu makungu naho mwumvise ko abategetsi b'igihugu c'Ubushinwa bamenyesha ko batagiye kwihanganira ingingo ya President Donald Trump arongoye igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheruka gufata yo kuduza amatagisi ku bidandazwa bisanzwe biva mu gihugu c'Ubushinwa. Akaba ari no kuri zino ngingo nkuru zigiza no makuru turangirije ko ano makuru jimire uruganda rwo kumenyesha makuru rw'isamirizi Black FM rwamfashije kuyatunganya. Jimire Kaze Obe Aruba yari mu buhinga bw'ivyuma, jewe Frigiase niyo nemerana ariko ndabashikiriza no makuru. Ndabasezere ndabipfuriza kubandanya mukurikira ibiganiro by'isamirizi Black FM. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.